baravuga yuko rero papa wawe ngo ni umupfumu wa mbere mu gatumba ivyo bintu bivuga kwiki nagombo yaraguriye azoza bivuge kugira ngo tumenye umuco wawe nijya yatandukanye hagati yo kwitegereza no kuraba nyene uraraba kugira mukarengana hama kwitegereza nyene ni gihe uraba umuntu mu maso yiwe hama ukiyumva hama kwihweza navyo kwihweza ni kuraba ukitegereza and then ukagira conclusion yaba nari nk'umwigisha no kudubuje gatandatu w'ishuri nta kibazo ariko aha ni hari grade oya gusubiroroshe umunyeshuri afise kuduga yatrishije nibisanzwe byaje hageze ko winjira mu ijuru Imana ikakubaza impamvu imwe yo tumikureka yugura umuryango ukinjira mu ijuru bariya ico kibazo ni cy'umuhero tukirekere kwanza kwihana hama bikurikirana byo turabibanda kwanza naheje kucishura umuhero ushaka warapfuye urindira gato aho tuko turarengerera ntavyo wumva wowe ndetse wejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo byarizo nasaba ego kiretse wejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo kubera kino bibiri kigaruka kandi katubwira ngo twame twiyeza ko tutazi umunsi n'isa ya kubera ko atawera hari kubera ko turacari nyene ngaha mu isi yanduye na satani ko tuvuga ubutumwa turi muri interview oya byose bazitwa gute Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bakunzi Isaac TV aho muri hose bivanye naho muherereye muraho mumeze neza genda meze neza ndashima Imana cyane meze neza nkuko namwe muri ko murabibona nizera yuko namwe mumeze neza so ni kimwe kukindi nari bona inkombe kwa muri kimwe kukindi so no musi gutumire wacu turi kumwe reka kwanza magenda muramutse nsafu namahoro meze neza ndameze neza ya baramutse wongere na way no atahuye MB data karibu muri kimwe kukindi namaze kuza gusa nambise kimwe kukindi nageze ngo ndava dutsinda na hari umupira na ubuze cyane ukuri turatsinda sinaho umupira gusa ariko turaza gutsinda turaba honest Avako dutangura rero nibazo byacu nta kibazo bagize ukimbona ikibazo cy'amatsiko bo kibazo nagize nk'ikubona natangura kwibaza ati bo kungere mbona umengo ufise udufyeri twinshi tewe abakunzi ba Isaac TV nibo cabona reka mvuga uko barabizi ko nta mafyeri mfise ahubwo sinzi uko nameze sinari bwabaze nasa n'ubuvuze gusa wihangane ikibazo cya mbere rero je nanje si kibazo cy'amatsiko ariko ni gisabo ushaka ndagusaba iyo ndirimbo ndahwera umbwire ukuntu hwera kabisa ndahwera mama ndahwera mandapfa ndahwera mama ndahwera nakweki ndahwera bo uhera nyene kubera ko warakunze ikintu nyene ko buri mu kintu nyene ukavuga ati kintu ndacitayeho numva kumenga combamwo kubera ko utaburonka uburyo kugira ngo ico kintu gifate ukama wapfuye nyene n'ivyumviro byo kugira ngo ushobore gushikira ico kintu so ikibazo cya mbere kiravuga gutya biravuga yuko papa wawe igituma urane uravye parcours yawe mu muziki akiri ikibamba wari hot niko novuga ariko ubu unya ya indirimbo zirakundwa zawe ariko nturi kwirya ntuze no bavuga ni imiti ko baravuga yuko rero papa wawe ngo ni umupfumu wa mbere mu gatumba ivyo bintu bivuga kwiki nivyo cyangwa sivyo bimeze gute biragoye kugira ngo ushobore guhakana ikintu utakizi cyangwa kugira ngo ushobore guhakana ikintu utarakibona nagombo yaraguriye azoza bivuge kugira ngo tumenye umuco wabyo ko je sinaraguriye wabonye abantu baraguza bacaza kuvuga ngo urumva ngo naraguza aha barahamagarana narabonye ntakaragiye oya aho bigenda ndakubwiye turumva je mfise ingorane iyi nawe uzonda nta mpamvu yo guhisha ukuri je nta muti nkoresha nta kintu na kimwe nkoresha mu biganza byanje nta kintu na kimwe mfise cy'umuti cyane ntayirize nigeze ngendana gushika uno musi mpagaze hano nta kindi ufise mu biganza cyane mu biganza byanje atari Kristo wowe wabaza byihangana Kristo wenyene okay turagiye n'ikibazo cya mbere Boy ikibazo cya mbere nagomba kubaza sinzi ko nugihera ko gusa birasanzwe kuko ndazi benshi ni bo nzokigira ko kumenga nivyo mugabo sinzi nagomba uri suki Nico kibazo cya mbere mva no baza kuko nanje bakimbaza
urazi igituma ndababaye kuko nk'ikiba bana aba invité bose tumaze gukorana b'abahungu cyangwa abagabo barakuzi ko kabaye nyene apana reka tubigezaho naba ndakibishura urabona igituma ubabaye nukuzi ko kabaye nyene oya naba ndakibishura imisi yose kuburyo hari njyanyuma navuze ati ndagishuye rero podibo ubu nta ntuzosura okay reka ntaco ndagikwishura basi inbox ariko abakunzi bazi na inbox abakunzi bashaka kubibona kugira ngo bagushingire inteye kuco wivugiye n'akanwa kawe mugabo urazi urafise no kubyatura n'akanwa kawe ukabesha turabizi benshi niko mwigira oya ikibazo canje rero kigira kabiri kiravuga gute ndazi bon sinovuga ngo indani kwanza umugore wawe urafise ingeso nziza nyinshi wamukundiye indani genre mu mutima uko ameze ariko ndakeneye ikintu kimwe iyo ico umukundira umugore wawe mubiri inyuma navyo sati cyagize ukumva nyene uraryohera bo ico umugore kuri jewe umugore mvuga ati ni w'agaciro kuri jewe apana w'agaciro none bose n'abagaciro gato yego ndiko ndavuga indira gato hari umugore ushobora kuba ufise ugasanga si w'agaciro kuri wewe kuko ataguha agaciro n'umugore ushobora kuba ufise ugasanga ni w'agaciro kubera akaguhereza agaciro sivyo we arakaguhereza ivyo ni bo hari ibintu bita amabanga y'indani ndiko ndakubwira ku kibazo mbajije ntiko turagomba kwinjira indani bo muri make ikintu ca mbere nkunda cyane canke nishimira cyo hanze umuntu umugore wanje mvuga ati yo nkorera je nkavuga ati ndi satisfait naco kintu nyamukuru cyo ankorera canke yo nkorera nkunda cyane kandi agikunda ndakunda gukundwa ko nanje ndakunda cyonyene ukunda gukunda wow kiasi kigira kabiri boy kibazo canje kigira kabiri ni kimwe cyonyene ni giki kintu kiguhimbara mu gihe uri kumwe na boyfriend wawe ikintu kihimbara ndakunda iyo turiko turarabana mu maso kurabana hamwe amarabanye kuko ntuzi none wibaza iwanyu uri impumyi ntubuje uri kuramubona ico kiratandukanye ndiko kwitegereza basirika mvuga ahubwo nakibajije nabi nuwahe mwanya ukunda mu gihe uri kumwe na boyfriend wawe iyo rero tuko turarabana twese duhojeje atanumwe kana none ubu nturi kuranda baje ndi boyfriend oya je ndiko ndakurasa ndiko ndakwitegereza navuze kwitegereza nigiye atandukanye hagati yo kwitegereza no kuraba nyene uraraba kugira hamukarengana hama kwitegereza nyene ni gihe uraba umuntu mu maso yiwe hama ukiyumva hama kwihweza navyo kwihweza ni kuraba ukitegereza and then ukagira conclusion yaba nari nk'umwigisha no kudubuje gatandatu n'ishuri nta kibazo ariko aha ni hari grade oya gushuba biroroshe umunyeshuri afise kuduga yatrishije nibisanzwe byaje mbaza nawe harimo akagrema ivuga yuko utrishije baguhana kandi n'ubu biracaba ubwo wari ikindi muce muvuga ngo batagufashe ntaso none ivyo dose namwe wani wibaga imbida tawe cha sinoje ngango mbeshe ngo nariba cyangwa ngo mvuge ngo sinibyo sinagize kuko mu buntu mu muzima bwose bose nigeze niba muri make nibigeze ufatwa vuga uko bo sinzi eka sha ngawe wenyene utiba nta numwe yaba yari yiba ikibazo canje kigira gatatu kiravuga gutya nk'ubugeze novuga hageze ko winjira mu ijuru Imana ikakubaza impamvu imwe yo tumikureka yugura umuryango ukinjira mu ijuru bariya ico kibazo ni cyumuhero tukirekere kwanza kwihana hama bikurikirana byo cyaribanda kwanza naheje kucishura umuhero ushaka kudorapfuye urindira gato aha tuko turarengerera ntavyo wumva tuko tugendera mu kibanza c'Imana kugira ngo dushobore gutaha umva twiyumvira ivy'Imana yumvira twokuyumvira ku vy'Imana cyangwa twebyo twokora ku vy'Imana reka tuvyihote twiyumvira ku vy'ibindi tuko turacari kwisi kugira ngo twitungane ntaragira ko dushigura ubanza Angloso Mordo nta gikorwa na kimwe gihari iyo kwishura Imana nkubwiye ati nigikino nike kintu cotuma nkuri gukata hinge nk'akarore ndakubaza uri kwisi kandi biravuga yuko isi yanduye kandi kwisi atanu umuntu yera hari niko utacugenda imbere y'Imana ukavuga ati ngo mana je kuri iki kintu ndera hari ikindi kintu bavuga ngo kiretse nta numwe yera hari ariko kiretse Imana nyene yo mwijuru oya amanzi rindira gato kuko usoma Bibiliya cyane natubwiriyo kiretse kwa wewe wenyene kiretse wejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo jari ndo nasoma ego kiretse wejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo kubera kino bibiri kigaruka kandi katubwira ngo twame twiyeza ko tutazi umusi n'isa ya
kubera ko atawera hari oya kubera ko turacyari nyene ngaha mu isi yanduye na satani ko tuvuga ubutumwa turi muri interview oya byose bazitwa gute ikibazo cyawe kigira gatatu bo ikibazo canje kigira gatatu mama we biraka sinabaye n'umwigisha nigiye mugabo ntaco nakazuma nabo baratubaza batatwigishije reka nanje ndabice no shoko kumubaza sinzi uko byogenda bo niga hetandukaniro none ko tangwa kuguna ntaranabaza oya baza nta kibazo itandukana riri hagati y'ikamba mbiri n'ikanda mbiri ikanda mbiri n'ikamba mbiri jewe ndumva ni bimwe ahubwo gusa bitandukanye prononciation nta nubwo bisa gusa bivana naho wapfukiye bivana aho wapfukiye navuze prononciation je navuze numva ari mana yanjye ndafuye cyose n'igiswahili kuko si n'ikirundi cyose n'igiswahili ko nta n'ikirundi kirimo muri byo mugabo hama icyo bisigura ni kimwe canke biratandukanye cyane sigurira rero ukoze ikamba mbiri ifise nikiga ikanda mbiri nk'iyi wawe nk'ifise imigozi ibiri nk'iyubonako niyo biti ikamba mbiri ifise ikamba zibiri ikanda mbiri nazo ni kaseti zibiri dumiwe ni muri commentaire vraiment muzo turenganura jewe nabuze ko bitandukanira gusa kuri prononciation nawe mwumvise ibyo yasiguye uri nk'abandi batazi gutandukanya inkoko n'inkoko ibyo nabyo biratandukanye birumvikana ko mugabo tubyanditse ntaho utahura icyo ari cyo tubyanditse je ndazi twatuzo man rega nta twatuzo twashize tukiretse uko nyene ubiretse uko nyene byose uvuta so tuvuga inkoko cyangwa inkoko uri umurundi kazi ujama kana nichanganya ikibazo canje kigira kangahe kane kiravuga gute umaze gukorana n'abarinzi benshi amakorabo ndashaka kumenya umuririnzi yakugoye muri studio apana kukugora ngo ntabyazi yani afise vurugu mudashobora guhora nyene muri kumwe shani yayo mahigo yo kugogwa canke kugorana nta nigeze mbona vuba nigeze mbona no bambeshe nagenda nabone no bambeshe none atawari atawigeze aboneka ngire gute ibyo bavuga nibyo ntawigeze aboneka none nkana gikwese ico si kibazo ahubwo ico ndakwishunda guhaye inyishu cyo wambajije wambaje ati nuwo hayigeza kugora nako ati ntawigeze aboneka kandi nta nuwo nabonye nukuvuga mwese mwagenda muri studio bikagenda neza kuko ntitwa tugiye kugwana ahubwo twa tugiye kugira ngo apana ngo mukugwana cyangwa kugira ngo tugende kurugana basurana nka Delise mushobora gukora urumva muguma muvuga sinovuga ngo nakajagaro ya nakunda ahantu hahoze nyene yani aha nari tuguma tuvuga ndibaza nakwishuye sawa nta kibazo cyawe gikurikira bazo biramperanye usigaje bibiri ikamya yake kare usigaje bibiri usigaje bibiri je sigaje kimwe kubera ko usigaza kimwe none sije natanguye ahubwo nije natanguye nije natanguye okay nakahe kamaro ko kuba umujournaliste akamaro ko kuba umujournaliste yego uraronka place yo kwiexprime ni bwinshi ndagusabye akamaro kamwe kandi gakuru muri bwose gakuru mbonje nta munzane ndabipimisha ariko ako ni kamwe muri twinshi ndakivugira imbere y'abantu rega none jafise bwinshi kujya reka kandi cyo ni oya hari ni kamwe mva ni inyishu nimwe yonyine ikwiye kandi hagije ikindi kintu naho ni uko ushobora gushikana ijwi rya benshi kure icyo nicyo wishyure kandi imana iguhetsaga aho wari urenze oya sinenda gutetse sawa ikibazo cyanjye cya nyuma kiravuga guca biravuga yuko muri industry kandi nibyo ni constant abarenzi bagenzi bawe bagize yuko uri umukobwa udashobora kuvuma utabyaye kandi ugiye kuraba bamwe uri abaririnzikazi bamwe reka mvuga uko nibyo none kubera iki nka wowe nawe nk'umuntu ari muri
industry kumbura hari ivyo umaze kumenya kandi byinshi kubera iki nyene bumva ko bategereza kubyara canke iyo constant nyene abaki bategereza kubyara abakobwa bari muri industry ko batavuma batabyara none ntibaremewe kubyara apana kubyara ngo genre ndakubaza nk'ikibazo we nturi umujournalist waremewe gufata iyo micro canke waremewe gusaminda ikibazo kimwe cyonyine nta mwiza zose nta nakimwe naremeye uri kurakora kugira ngo uje ugire ubuzima nawe uzo kuba ku muryango ugira iki mwisho no kugira iki kuba umugardienne deje oya apana kuko ntibavuze ngo kubyara kujya nyene ngo bose ngo uvuma ngo ari kugize mariage oya kubyara nyene bavuga gute bo kandi umva ndakubwira ikintu kimwe nimubonye abakobwa basi babyara bakiri wabo basi bo birasanzwe birashikana ibintu bishika kandi kira kenshi cyose gishikira umuntu ku mwanya wacu suko kiba ari ikintu kibaye kugira ngo mpaka ngo adakoze ikintu si etape cako oya ni ibintu biba nyene biba bisanzwe ari biba nyene kandi kuri wewe kuri Jenny simvuze ngo nuko gusa ico mvuze no kuvuze ngo barinda kugira ngo bavume barinda kubyara oya siko bimeze bivana no kungena umuntu yitwara okay ikibazo cyawe cyanyuma rero turangiza ibiganiro maje wewe sinzi ko kameramani yo kinterera hariya cyangwa turangize nta kibazo nta kibazo okay basira kunzi bazi active niwe muntu wa mbere ikibazo cyanyuma kimunaniye abandi byahora biza urumva yahora basatangura kubura ariko karangira yarosa byinshi ahubwo agasaba n'inyongera nta nubwo nari no kubaza kubera ko akazi saki wanje je ndi umuririmbyi nkwiye kubazwa sinkwiye kubaza mugabo jubizi kuja muri biboneka yuko uri kuragomba ko mvi no kugira ngo ninjire mu byiwa turekerana akazi nico gituma ntagombye no kuvuga byinshi sezera basi ndabakunda cyane kandi ndabubaha mwandanye mudushigikira mwongera mushigikirana Isaac TV na way abakunzi ba Isaac TV vraiment namwe murabibona vraiment ko ari mu bantu agize gatatu mu bangoye so ndabakunda cyane mwandanye mudushigikira nka Isaac TV murabitsinda mu boss bacu mushigikira n'izindi mpano zitandukanye gira subscribe rero tarayigira kugira ubandanye uronka ibintu byinshi kandi byiza ku mwanya so ciao ciao kimiko yari muto centre la tarita behind camera Juma Jux ciao ciao